Yesu. None amakuru y'imisi ni meza nikunda kurondera aho rero amakuru make jewe mani rega hari ikintu cyankomeranye umbo jewe burya nakundondera icyombo cyo kugura binyaruka rero bya fast mukuri wifashe mu rugo kusororera n'ukuri ego amapresa oya ni tongo itongo hari umugabo nzi yitwa Mworoha umurondeye kugira amakuru Mworoha sekwa yarahiyame neza amuronka kandi umusange muri ndamutsizi wiwe genda urabe ni Mworoha kandi nyaruka okay nukuri murakoze I love Yesu. Mu bisanzwe je hari ahantu vrema ubukene je ndabona yuko ubundembeje je hari ahantu rero nshaka kuzogenda nshaka kwigira hanze yego je kuko vrema ubukene bw'ungahanga je burandambiye ngira nigiye zego nterera udufaranga nkigiye Yesu ubukene bw'amafaranga je nukuri ndi mu bushomeri bukomeye icyo nkeneye sinkakironka rero je niyo mpamvu nakana kubwira mama jewe kugira nigire je sinoguma ngaha tugumana ngaha takintu turika turaronka n'ukuri ubukene bwose mwanjira hari ntabwo ugenda iyo hanze nasiga mwana ndondera ngaho mu Burundi agakiriro ningaha nye mu gihugu cyawe cy'amavuko yego je reka ndabyumva muvyeyi mama vraiment n'ukuri jewe nari mfise impano yo kurondera hirya no hino ariko mbonye ngumye ngaha ngumye nicarika impano cyangwa se icyo noba narateguriwe ngumye ngaha ndabona ntibizotera imbere Yesu nungururije ahandi ndabona ko umenga byotera imbere none wumva mumfashe iki cyangwa n'udufo ndabugurisha agaparasera agatombo Yesu ko nkodufaranga nkigira hanze kabani bawe uratse ku office niba ufise by'ukuri ndaboke ugize ngo kumugane je naguhaye ntubujya wowe uragurisha ahantu wirondeye aho rero karabay nirondereye je nta mfise none mushikanje je nta je ndahagurisha je nto umva ntuhagurishe mama yabyo je ndahagurisha ntuhagurishe kubera iki none sinjyahi wanje none mwebwe barabagaburiye sibyo barabahaye igipande c'abakobwa ciwanyu none jewe je ndikuriramwe ahi wanje nigire reka ntawagurisha bizogera tugaruka oya reka mushikanje urabona ngaha mu Burundi urabona bisigaye bigoye uriruka ukabura wumva kuti none wumva mama urazi ko agukunda yarakunda rwose nacyo yarankunda ariko shaka umbwirire sawa ndagucunga ikibazo ntacyo uragire okay sawa rero nzogurisha nzohagurisha vraiment nta ndagiye kurondera ko ndamu yego ndagira gusa rero ncangaruka mu je nashaka rega nashaka nko kugura itongo mani niwe ntadufise jewe hose barahubace gusa hariho ahantu noriziga kwa Mworoha wowe urahazi none iwiwe mengo ndahibuka tujeyo ndahibuka okay akiyemo je mugomba kunikura naheruka bangaha sinzi ka kiba ngaha indani mu rupango indani tugire dushikane yo mani anje genda nyene tukaraba continue. Pero man,
hanyere kenyere ndakwereka kabisa atarimo nani bacha na toto wadi zitanye MWOROHA nuwo nyene rero sa nuwa unda fise yatonga none cyane kugira mbere sawa rero ngana uratikana wewe none wewe naguma ndakubwiye wowe waruzanwe n'iki ko mbona muzanane nimwe reka je narimye kugurisha parasera umugabane umugabane arumva usanzwe izina ryaje bacha sauti ya bei ama rero jewe nahise ariko ndondera itongo ryo kugura itongo kandi mama binyaruka rero binyaruka itongo sawa yego tumaje kujya kubaka kirakemutse ma kirakemutse jewe wa mugabane ngira renda ukuze none gusa sikuri wa mugabane wa wundi abamwamba ugize ngo urondera imetero zinga reka ni metero zibiri gusa sha zibiri gusa metero swata nazifise imetero zibiri nazifise nukuri jewe urazi yuko nyene twumvikana n'abantu mwana wanje oya mworoha ugomba mu bishwana oya reka wenzi neza yuko twaguhaye metero zirenga zibiri izo metero zibiri nazo zavuye oya izo metero zibiri jewe ndibaza ni nk'ikado na rose wayihawe nande urumva umugabo yitwa Ntuzeya mbe nipira ndega nyibutse yuda uribuka ikajya kantu yakoze ni hajya rero parasera yoba yaravuye jewe izo demete yazifise je kuko baramaze kunda abantu benshi barambwira ati izo demetre urumva sindazibura twandikiranire rero tuve ngaha twandikiraniye n'amafaranga manzi ushire ngaho oya demetre jorame ibihumbi ijana demetre ibihumbi ijana sindinda kukugora wagiye kuharara imaze oya twandikiraniye hari ntabwo okay je turandika amafaranga umbereza chuma amafaranga rero amafaranga ariho andika nabo sinitarize aba bachabe byabo 14 nabo sinitarike 14 zo kwa kanga zo kwa munani zo ku munani muri 2022 okay nabo ne kwa kanga ni dimanche zips jewe MWOROHA ngurishije ahantu ha demetre ziparasera ugize ngo nitongo hagari parasera zitongo iguzwe iguzwe angahe ibihumbi ijana ibyabo wanditse igihumbi ugize ngo ugurishije ni MWOROHA ugize ni sauti ya ibyabona ni mushikanje Sorange cyabona hama na mama rambere cyabona Jean chabona nuyo icabona ni gadi okay sinyama nucumpa amafaranga hanyene tuce tugenda nze kukwereka iyo parasera yarutsa reka tena nabizi man yewe tabara vani kandi yamatade ni muhungu no yadiyo ndagusigira mu masa sawa Yesu Sorange ngaho na mama rasinya mama rasinya none sinzoba ndi yahi wanje nawe ndasinya icabona kiwa
sawa nawe yewe urafise ingorane y'amahera oya impa rero amafaranga tuva ngahere gato umpaye amafaranga sawa sawa aki reka zema twandikiranye sawa none nzohanyereka ryari je nzohakwereka ejo sangapi sangapi mu gitondo sawa amahera muhira wagiye kwanza amahera muhira sandarosi tongo musigare je musigare mukuri bari bahezagire ngo nze kukwereka yambwiye imetero zibiri zakeneye zo kubakamo ntimuzi ko yazimvye amaparasera ntimuzi bazi hayagihari reka nzoba ndiye hanje ntabwo utagite metero hariho hiwanje none gamutama aho usite ni he jewe ndahariye ni metero zibiri wansabye zawe naho hari gisagara abantu oya sa muntu warigeze ubona umuntu akwasha metero zibiri kuri zibiri ntizirenga iya hiwanje yagiye akira umbere twumvikane mutada oya umbere urashobora kukuma urahari Yesu oh shit yezo Yesu nibikino nta muntu kazoma amahera nayaniye sha ntacu mutya nzoza twikumanire naco wewe ya mugabo ntacu abantu barabaye injyajya Yesu Jesus is Lord madamarama ninamubwira ko naguze kwirimbi Ugize ngo metero zibicenda kuwe aranyica Yesu Jesus!